Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije inshuti mugenzi, mukozi wa kino kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rodas Manirakiza ndiko ndahigushikiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi tuvugana ku vyerekeye gukoreshwa. Kimwe mu bintu bihambaye abanyamashengero bateza kuguma bibuka nuko hariho ibintu vyinshi Satani aduhendesha ukamenga vyoduha umutekano mugabo atawo biduha. Nico gituma Yesu yavuga ibiranga abahiriwe atabarika avuga ivy'ubutunzi bwo mw'isi. Ariko rero hari abavuga butumwa birirwa bavuga bati asangwa uri umwigisha wa Yesu Kristo ukaba ufise ukwizera guhagaze neza, uzotunga utunganirwe, uzoronka umugisha w'ibintu vyinshi cane. Duherutse kumva ko hari igihugu aho leta iza yaratanguye gusuzuma uko bamwe muri abo bavuga butumwa babayeho. Usanga babayeho baguwe neza bidasanzwe, bafise indege, imodoka za mbere nziza bita za limousine, bafise amazu y'agaciro k'amamiliyaridi menshi. Mbega none ni ivy'ukuri yuko uwizeye Yesu Kristo acagira ubutunzi n'umugisha muri iyi si? Oya namba, siko Bibiliya ivuga. Ahubwo Bibiliya iragabisha uwo bafise inyota ndende y'ubutunzi bwo mw'isi. Bibiliya iravuga ko kuba inkunzi y'amahera arakaga gakomeye. Abo bantu rero bariko berekana ishusho atariyo y'umugisha. Ishusho mbi nk'iyo iserukira mu butumwa bumwe batanga. Wumvirije bene abo bavuga butumwa usanga bitaho kuvuga ivyo abantu bipfuza kumva. Bagomba yuko abantu bobaho banezerewe atakindi binona. Bagomba yuko abantu bokwikura mu mitwe ibibahagarika imitima n'ivyotera ingorane. Nico gituma birinda kuvuga ivy'icaha. Ntibashobora kuvuga ivyo kwicuza canke ivyo guhinduka. Kimwe mu bintu bice bigora abantu no guhinduka mu buzima bwabo, na cane cane ihinduka rishimikiye ku guhindura ivyo bitagenze neza. Nagomba rero uyu munsi twiyumvire ku kuntu Imana igomba kudukoresha. Kubera iki yatuzeye mu bwami bwayo? Nta mategeko aba mato kandi yoroha. Si vyiza ko mw'ishengero hoba ukorohereza abantu kugira ngo umuntu wese ashobore kwinjira ataco yinona, ataguhinduka, atanukibaza ko yohava agira abagenzi babi. Yesu yigisha avuga ko twomukurikira kandi tukamwigana. Dutegerezwa kwitandukanya n'ibibi twahoze dukora. Bibiliya iravuga ku bakurikira Kristo. Iravuga iti, kera mwari abicanyi, abasambanyi, abasuma. Mwari abantu banka Imana kandi badashobora gukora ivyo igomba. Ubu naho mwarahindutse ukundi. Ico mwaronse citwa ukuvuka ubwa kabiri. Ico nico citwa kwihana ugahindukira. Rero ishengero iryo ari ryo ryose ryoba rigerageza kumvisha abantu ko bakeneye gusa kuba ari imvuga kuri muri politike, kandi ko bategerezwa kuba bishoboye mu kubaho kwabo, ko bategerezwa kugira urutonde rw'ingene bakoresha amahera yabo, aho boba bariko barazimiza abantu. Ivyo si vy'Imana igomba ko vyoba ishimikiro mu kwigisha ishengero. Ubu rero hariho iyindi ngorane, niyerekeye imigenzo. Abayuda mw'isezerano rya kera bari bafise imigenzo y'uburyo bwose. Bari bafise imigenzo ijanye no kwihumanura biciye mu kwiyuhagira. Ivyo navyo birafise uko vyari biteguye. Bari bafise ibimazi vyinshi batanga bihuye n'imigenzo yabo. Bari bafise uburyo bwabo bwo gusenga no kurimbura ijambo ry'Imana ibihe birebire. Kandi no mu nyuma no mw'ishengero nk'uko turibona mw'isezerano rishasha, mw'ishengero ry'i Roma harimwo ibintu vyinshi nk'ivyo. Harimwo imigenzo y'uburyo bwose. Mbere hariho ibintu vyinshi abantu bagerageza gukora kugira ngo Imana ibabone neza, nko kugendesha amavi igihe kirekire kugeza aho amavi asigara ahuhutwa. Hari imigenzo myinshi yo kwibabaza, hakaba gukubitwa no gutabagurwa, amaraso akava, akababara cane, bagaheza bakavuga bati ni koko turiko turababarizwa Imana.
iyo migenzo yose n'ibikorwa bijanye ntaco vyomara kiretse bijanye no gukora ico Imana igomba. Urashobora kwifata neza mbere ukafatanya ibiganza kugira ngo wumve ko uri kurasenga Imana uyegereye cyane, ariko ntibigira ico bimara. Singomba kuvuga yuko atakamaro ko kumatanya ibiganza ngo wifate neza mu gihe cyo gusenga. Ni vyiza kuko bidufasha gutekerereza imbere y'Imana no kumva ko atabindi bintu turiko turakora mu mwanya wo gusenga. Ivyo bintu ni vyiza, ariko dutegerezwa kubikora dukoresheje ubwenge. Niyumvira yuko kimwe mu bintu Imana itugomba ko ari uko twobaho twiteguye gukoreshwa nayo. Hari intumbero yatumye Imana iducungura. Hari intumbero yatumye Imana iduhamagarira kuba mu bwami bwayo. Kandi intumbero nyamukuru ni uko twokwamamaza hose umwana wayo Yesu Kristo. Twahamagariwe kumubera ivyabona byo kumushingira intahe. Mugenzi, icambere womenya nuko twese mu bisanzwe twarabo guciga urubanza n'Imana kubera icyaha. Kubw'ivyo rero nta kuntu Imana yari kudukoresha. Kubw'icyaha tumeze nk'inkono imenetse. Ni Imana yonyene yo kutuvura, niyo yo kudusanasana kugira ngo tube ibikoresho ishobora gukoresha. Icambere dukorera ni ukuduhindura tukihana, idukuramwo umutima w'icyaha. Ivyo turabizi niko biri. Twisuzumye mu mitima turabona ahari ivyiyumviro byo kwipfuza n'ibindi bibi. Twisuzumye turabona ugukomantara kw'imitima yacu mu gukora ibinyuranye n'ivy'Imana igomba. Dukeneye kwezwa nayo, dukeneye kozwa nayo, dukeneye kwigarukako, dukeneye kwihana tugahindukira ikaduhindura, dukeneye gucungurwa nayo. Niho rero ituma mpwemu yera akaza kuri twebwe, ndetse ni naco gituma dusenga twisabira ingabire za mpwemu yera. Imana niza muri twebwe igafatanya natwe kubaka no kwagura ubugingo bwacu bw'impwemu ikoreye imbere muri twebwe. Niyo ituremesha kandi ikadukomeza. Kandi ico ni kimwe mu vyatumye Yesu atanguza ingaburo yera, no kudukomeza no kuturemesha kugira ngo turushirize kumenya ko twahariwe ivyaha, kandi tubimenye gose bidutere kugira umwete wo kuyihimbaza ku buryo dushobora no kuyishingira intahe mu bandi. Imana rero ikorera mu mitima yacu. Niyo ikorera mu mitima yacu ikatwubakamwo ubugingo bw'impwemu. Ubugingo bw'impwemu butuma dutandukana n'icaha, tukabaho atajwe twagiriza ikibi, bigatuma tubaho duhimbaza Imana. Bituma dusa n'abamarayika dusemerera tuvuga tuti uwera uwera uwera. Ni ukuvuga ko hari indirimbo nziza cyane zica zitubamwo. Turavuga n'ijwi rirenga tuti uwera uwera uwera, ni umwagazi w'intama w'Imana. Uwo niwe turirimba duhimbaza. Kimwe mu bintu bifasha ni ukwoza umunwa wacu. Iminwa yacu burya ifatanye n'imitima yacu, kandi kenshi tuvuga ibintu bibabaza abantu kubera ishyari no kwipfuza byuzuye mu mitima yacu. Imana igomba ko tugira iminwa yejejwe. Niyiheza igakorera mu minwa yacu, ikatwoza, ikadukomeza, ikaduha ibintu vyiza byo kuvuga bihuye n'ivyo igomba. Nibaza ko ari naco gituma dutegerezwa gufata ku mutwe indirimbo zimwe zimwe n'imirongo ya Bibiliya kugira ngo turonke ivyo tuvuga mu gihe duhimbaza Imana. Imana iragomba ko tugira imitima bikunze mu kuyikorera. Imana imaze kutwoza ikatuzana mu bwami bwayo, ikadukomeza, ikadutegurira kuyishingira intahe, iraheza ikavuga iti ninde notuma, ninde yiteguye kumvugira, ninde azoja kubwira abantu, ninde azoja kubwira abantu ubutumwa bwiza bw'agakiza, ninde azojana inkuru z'umwana wanje Yesu Kristo. Iragomba ko twemera gutumwa nayo. Iragomba ko twumva neza ko ariyo mukiza wacu. Si ivyo gusa, iragomba kandi ko tuyemera nk'umurongozi wacu. Iragomba ko tuyumvira. Sinibaza ko muri iki gihe mu mashengero boba bigisha bihagije ivyo kumvira. Turavuga ivyo kubaha Imana, turavuga ivyo guhimbaza, turavuga ivyerekeye kuyikorera. Hari ibintu vyinshi cyane dushobora kuvuga,
ariko niyumvira yuko kimwe mu bintu bihambaye twari dukwiye kuvuga ko cyane ari ukumvira. Mbega turumvira Imana? Turumvira ijambo ryayo? Turumva neza ijambo ryayo? Kugira ngo ushobore kumva ijambo ry'Imana birakenewe ko woba urisoma kandi ko woba uryumviriza. Rero ku muntu atitaho kumva no gusoma ijambo ry'Imana byogora cyane kumvira Imana. Mbega womenya gute ivy'Imana igomba? Mbega womenya gute ikikubwira? Mu by'ukuri hari hakwiye kubaho umwanya ku munsi wo kuvugana n'Imana no gusenga no gusoma ijambo ryayo kugira ngo ushobore kumenya ikikugombako. Ni byiza yuko iminsi yose mu gitondo tuvyutse no mwijoro mu kuryama twukwaba dushira imbere kuganira n'Imana. Ni ukuvuga yuko n'imbere yuko dukoza ibirenge hasi tukivyuka twokwibuka kubwira Imana tuti, Mana urabana nanje kuri uyu munsi, undongore, unyigishe, unkomeze, umfashe kandi unkingire. Vyoba vyiza tukabimenyera tukama twitwararika kuvugana n'Imana nk'uko tukivyuka. No mwijoro imbere yuko wugara amaso yawe ugasinzira, utegeza kwiragiza Imana ukayereka kuri mu maboko yayo kandi kushize vyose mu maboko yayo. Uyibwire ko wifuza kubana nayo mwijuru, nkahamwe yohitamwo kugutwara muri iryo joro, iguhaye kuruhuka amahoro, naho izigushoboze kuyikorera nibwaca. Ni vyiza kandi n'ivy'igikundiro gukoreshwa n'Imana, ukumva yuko iriko iragukoresha mu gushingira intahe abandi ivy'Imana, ubabwira ivya Yesu Kristo umwana wayo. Ni igitangaza kubona Imana idufata nk'abantu bahambaye. Ni Imana idukunda cyane, niyo itwemeza yuko dufise agakiza muri yo. Ntutinye, ntuhagarike umutima, Imana iri kumwe nawe, iriteguye kuguhezagira, irikira kujana imuhira. Kandi mu minsi usigaje kubaho, mu masaha usigaje kubaho, ureme umenye yuko izobana nawe. Iriteguye kuruhuka mpwemu yera ngo abane nawe, azogukomeza, azoguhezagira kandi azokugurira inzugi imbere yawe. Imana iragomba kugukoresha. Nizeye ko ugiye kuyemerera no kugendera mu bugombe bwayo. Imana iguhezagire. Dusenge. Mana Data wa twese uri mwijuru, turagushimiye ko ari waturondeye tukiri abanyavyaha ukadushira mu bakunzi bawe. Dufashe na ntaryo kwaba twibuka urukundo wadukunze ukarutwereka mu gutanga umwana wa Yesu Kristo akadupfira ku musaraba, maze bitume natwe twumva twoheba ubugingo bwacu kubwa bagenzi bacu, tuvuga ijambo ryawe, tugushingira intahe kandi tuguhimbara. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi kigarukiye ngaha, naho butaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twr@burundi@gmail.org. Urashobora kuturonka kandi kuri Facebook kuri twr Burundi. Nimero ya WhatsApp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Ushobora kandi kudusanga aho dukorera ni muri Rohero ya mbere kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglikani rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.